Iteka ni kuri mwebwe mwese mudahengeshanya kubandanya mubikora mu gushigikira ibikorwa vya The Royal TV Show. Nko gusanzwe bizi rero je banyita the one and only Alain the Real, ngerageza kuzana bagiye batandukanye mu bitandukanye ndetse nahatandukanye. Rero nko kuri ibona ni kwa kundi nyene namwe ndabigerageza kubikuzanira abariko barakora bigiye bitandukanye, rero bakaba baba bahari nanje nkabikuzanira kugira ngo uhitemwo ivyo ushaka kumva ndetse n'ivyo ushaka kugira ko debat canke ugire ko commentaire. Rero nko gusanzwe bizi ibiganiro vyacu bifatwa mugongo na Fama Burundi, aho ubona yuko ushobora gusuma uciye online. Reka tubizane muhira, warubizi urashobora kugura icyo ari cyo cyose wifuza uciye kuri Fama Burundi tukabigusanza huri hose mu mwanya muto cyane. Uti none bigenda gute? Fama Burundi kugira iguhayo mahigwa dasanzwe uca kuri site web yacu ariyo web3 akaburungu Fama Burundi akaburungu kome, ugakreya konti hamugatangura kubona ibidandazwa byose biriko, ugahitamwe icyo ushaka ugashira mu gapaniye gasanzwe kari kuri site, maze uhejeje ukacuri ukoresheje lumikage. Mbega karusho we nuko kuri habibera indani muri site kandi utera usohoza facture byihuse, no kuvuga ukayitelecharger. Ikindi womenya nuko kugira urihe uba wujuje coordonnées zaho uherereye hose kugira bigushikire ku muhana. Gura online hamwe na Fast Market Burundi, ukaba ufise icyo baza twandikire cyangwa twakure kuri 65 111 amajana 333 kumwe na Fama Burundi. Gura tubizane muhira mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Suma mworohewe, suma mudahangayitse na Fama Burundi. Yes, nkuko bikubwiye rero namaze kwishikira mu kibanza nyezina na the owner yitwa Oscar ndabwite Fashion. Nisaga msaza umeze neza? Yemeze neza cyane. Mikro komengo no musi hayitinya cyangwa bavyibagiye kwifisa mbona vyagiye yambarira hano menyeze zimwe batwambika ngaha kwerukana kera anyway cyane gose wari warampevye asiko guheba Mutima bw'Ubujumbura kava muri utu kacije mwaturiya cyane turabe kejo natwe twoba abandi kuko urazi biratandukanye nyene utegezwe kugerageza guca mu nzira zose kuko uvomera zose ko atawuzi yama ningoga na cyane cyane. Ubuzima rero uko uragenda gutera cyane muri business ubuzima nvuga nti gushimira Imana kuko ku muntu wese yizera bukeye bwije ukabona urakomeye wizungagije kumva ntagasonga winyuganje wumvise atagufarigize ngo n'ubuntu bw'Imana tu cyane amen nta nikindi ego. Oscar numwe mu bantu navuga ngo ntarinda gusubiramwo ngo ninde ni Oscar, ni Papa Kirikou, yose n'amazina yiwe. Zo inyuma hari ivyari vyabaye kuko je ndakunda kwisubira inyuma kuko ndaciharura mu bana bavuga ngo nkori umwana isubira inyuma. Awali baravuze ngo ntibikigenda neza Billy Man Boy n'abasore bayigize cyo kimwe na Papa Kirikou, umwe mu basore bayigize ngo ntibakicana wakaragiye haraboneka ama videos atandukanye abagira reaction bitandukanye. Kirikou so umuntu ari kwibagira mutama muga mwa kino gihe ndiko ndabona ubucuti bumeze neza cyane Oscar Fashion Shop na Kirikou kuko n'amafoto ngo mbona postinga muri kumwe n'umuhungu wawe. Ivyabaye just kwa kundi nyene navuga mu Kirundi wacu amenga abantu barakunda ibintu bibi gusumba byacitse hama ibintu bibi biraronka promo gusumba vyiza. Yaba bavuga bati Kirikou yateye imbere, Billy Man Boy bimeze neza. Bon ivyo onye nta mwanya babiha amenga nta gaciro bifise, ariko bamvise ngo nakayashwanye n'umuntu nakayabore wari mwibarabara nakayageze gute sinzi yitembagayeko. Sinzi ko ari umuco, sinzi ko ari kwa kundi nyene bimwita kurondera ama views. None abantu bakunda ibintu bibi gusumba ibintu vyiza, ariko niko biba bimeze niko mbira bivuze buherutse tinasanze mwikundira bibi cyane. Bakunda bibi ndatahura impamvu abantu benshi bakunda bimwe mukunze kwita ama showbiz. Menga nyene ubuzima burireye ubuzima bwiza abantu bakunda ko menga ntibudandaza. Ariko kumva ko nakari ikintu yakoze ciza ukumva mu promotinga ukumva wo mushigikira impano yiwe ukayishigikira akagera ku rundi rugero umugejeje ko mba numva nyene ari byari bigakwiye kuduhuza gusumba ivyo bindi bibi twumva abantu baba bashaka gushigikira kandi atabikane. Wewe kubwa ugira uti
baze bararaba ivyiza gusa, ni naco gituma abantu ibi batazoza baravyiyumvira ko nibaraba ibintu vyiza ko vyiza birahari. Je ndisi yaba twavuga igihugu cyacu ko kimeze neza, ari igihugu ciza tugikunda tukagikorera tukagiteza imbere, nibaza ko n'ingenzi ziba nyinshi, ariko usanga abantu ba mbere mu guponda ivyacu ari twege nyene. Ico kiragoye kuko nabonye aba diaspora no munsi na vya bindi vyiza bishakwa abariko baravyubaka hashaza commentaire nka 90% zigipona. Nyene umuntu araje azanye nibabonye parking igezweho ko bayiponze ngo umutekano akizwe kuba nyinshi. Ni juste ko dukwiye guhindura tugahindura, kuko nyimba dukunda, je nyimba ndishe kuba ndi umurundi, ndakwiye kunezererwa mwene wacu. Wewe nyimba hari ikintu ukoze ugatera imbere, nyimba hari indirimbo usohoye ikaba hit, nyimba hariho in message ushaka gushikana kure, twari tukwiye gushikirana kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntitutane ku mwikomo. Tutane ku mwikomo umenga iterambere ry'iwanje n'intambamye kuri wewe. Ivyo n'amakosa sana duhindura ingendo barundi bene wacu. Ariko reka dusubire kugira ngaha kugira ngo tube clear n'abavyiyumviriye bakururujije mu maso yabo. Je nibaza kibazo na kimwe kihari. Harigeze happening ikintu kibi hagati ya Kirikou na Double J na kimwe cyakiya. Ko je nka Oscar Fashion nta na imwe nigeze nugura rabera bizi. Kirikou nimbara mufasha nk'umwana we wanje. Kandi ko ivyo ndamukorera canke we ivyo nkorera nta namwe turinda kuza gusaba urusha muri api. Aguma ari umwana namutaha. Umwana ikintu kamwe bawutahura. Sinzi cyo bashaka gushikako. Ariko ni Double J ni Kirikou. Je nabantu mba nifuza ko batera imbere. Kuko ni biraryoshe yari ikintu gito canke kinini wakoze ku muntu, ejo ukamubona ku rundi rugero, wumva uri seri cyane. No munsi bagiye gukora tour muri Europe. Kubwa uvyumva gute wa muhungu watora ukuboko ari gatoyi kaba kagira akazunguruke rero, ivyo abasaza bamwe baronse imyaka myinshi ihaciye abandi bataranabishikako. Ni batahure industry uno munsi itandukanye na industry yo mu myaka iheze. Kubera ko uyu munsi abantu best ku bantu bakora neza barafite ama chance menshi yo gutera imbere. Bitandukanye no myaka iheze, sindi wakera cyane, ariko ndibaza ko twakuze twumva radio Kabonda ari ivuga, gasanga TV online kugira ngo umuntu yidandaze bicakure cyane. Ariko uyu munsi siko bimeze. No kuvuga ngo umuntu azi kwiblendinga uyu munsi arashaka gushika kure. Hashoboka. Sini kiganza c'Imana kigiyemo. Kuko nibaza ko abakora neza ni benshi, ariko nyene ayo mahirwe usanga ari umwe canke babiri. Ariko ndiko ndabona abarundi benshi, abana baba b'igihugu benshi, surtout generation charge bayiko rasohoka kugishi. Nibaza ko ari kimwe mu bintu by'umuntu yoshima, nabo nyene bagaprofita iyo occasion, kubera ko ndakunda ko iyo ubonye amahirwe umenya kuyakamisha. Oscar ni umwe mu bantu bari hafi ya entertainment kuva agitangura kumvikana, kuva agitangura kumenyekana. Hari igikorwa cabaye ndetse benshi harabagivuze ko amajambo mugabo, nibaza ko ari cyo gikorwa ca mbere cabaye muri entertainment. Nabonye abantu bazanye commentaires ziri positive. Harabayeho platform show award mugabo Oscar Fashion Show canke Oscar ntiyaja mu bahiganwa, ahubwo acahabwa award ya honor y'iteka. Apana nk'umuntu yayiganywe, nk'umwe mu bantu babaye hafi entertainment, hama aba styliste bahiganwa ku ruhande rwabo, we acaja ku ruhande nk'umuntu witeka. Kubwa we ubibona gute? Industry irikira guha agateka nkuko wari ukwiriye canke barexageye? Ntibexageye. Nibaza ko mu bintu iyo dukora ibikorwa biravuga gusumba amajambo washaka. Shora kwiyerekana ko ndi umuntu w'igitangaza, ariko indani winjiye mu mizi ugasanga umuntu asanzwe nk'abandi bose, umunyantege nke. Hama rero igihambaye wese uko wivuga ngo je ndakomeye, nakoze ibi, mini fulani, ngo je nakoze ibi, we kora. Hama ndakunda ibikorwa bivuge cyane gusumba amajambo y'abantu. Ya platform nibaza ko ari DJ Pro. DJ Pro. DJ Pole n'umugenzi wanje
nsanga kenshi namuvuze kubera ko inzobe nawe nyene numwe mu bantu bakora cyane kugira ngo umuziki aba hafi umuziki w'u Burundi kandi akakora ibishoboka byose kugira ngo umuziki utere imbere ndakivuze ko nawe nyene nibuka ko mu miseze harigeze kwa gapolike mu bantu ngo umudimo ngo ibiki ariko niba baha agaciro umuntu yubasha umuziki bene data si benshi batahura umuziki yaba bawutahura tuba duteye imbere nk'aba Diamond tuba duteye imbere nk'abandi bose ariko nyene buke buke biko biraza abantu bawutahura ariko baraza ni bon hanyuma bijya navyo DJ Pro numwe mu bantu begeranye cyane na Emerisa ni generation imwe n'abantu nyene bakoze umuziki novuga haciye imyaka ariko nyene ugasanga mu buryo bumwe urugero bari bashaka ko babageze ko sigo bashitseko ariko ni nabo kandi bagaruka bagashigikira kugira ngo bakre opportunité bakre batanga ayo mahigwe ku bandi bariko bazoza urimba ubonye umuntu yumvira gutanga udushimo uwo muntu no kubaha nuko batahura ico kintu je ko yarampaye iryo teka rero umenga no mu bahiganwa yanshizemo ariko je si cinitayeho cyane guhiganwa n'abantu ko ndazi ko ari aba petit frère babikora bariko baraduga nabo nyene mbashaka ko nabo baboneka cyane gusumba je mbere ndiko nanasaza egagenda umutaha uko nari inshushe mu myaka 25 niko no gumanshushe gushika ku myaka 60 no mwana nicokubona ariko kandi reka ibikorwa bize bisigare inyuma ivyo wakoze ego hari uko rero byavuzwe neza ku ruhande rwawe ariko competition muri rusange baca barayipona oya none sinakubwiye kuri vyari bikwiye yuko duciye intege abantu ariko barakaya amahirwe ni vya bindi nyene twama dushaka ko menga ibi bintu vyakagimbe ariko bibi namanumva nyene kenshi turi mu bintu dukunda cyane no guha akahise kabi tukagaha umwanya muniniya gasanga n'umujene ari kwiyumvira kuri kazoza kiwiwe akarimvira kahise gusa ngo bene dad umwanya ugusize uragusize ugusize uragusize kandi ntugaruka nukuvuga ibyo wateza gukora no munsi bikora no munsi nyene bishoboka izo nguvu zawe ziprofite uyu mwenye agutakaza umwanya ku bintu byarenganye mama sinize mama nakane ameze gutya importe ko bameze kose we raba gusa ushaka kuba hanyuma ejo canke hirya yejo ndazi ko bo hajya bavanga Imana ifashe wifashije no Imana je ndashigikira gusa ko Imana ihezagira umuntu karakora hariho rero reka twigarukire mu bigezweho uno munsi tuve muri kahise ivya kahise Oscar ukunda kahise cyane niko bereke ndakunda ukagaruka ko mu gihe habaye amahige y'abantu baronka ikiyago nayo mugani babihagararako kora ko ni bimwe mu bintu bica kuri social media mugabo abantu bataza kuronka umuco bivuye kuri nyene byo canke mu babibayemo nivyo rero nico gituma rero nifuza ko nibingira nkubazo bitazogaruka muri kahise wari mu bantu begereye cyane igiteramo ca The Ben wateguye igiteramo The Ben kibuga c'indege kujya giteguye igiteramo ari mu diaspora naje ndi mu diaspora ariko rumwe mu bantu ba diaspora bizero no mose bon ego nyene kubera ko ibikorwa dukora ntibikiri ibujumbura gusa birashika kure abo baba hanze muri amahanga ya kure barakurikirana ibikorwa byacu kuvuga ngo amazina yacu arafise hageze ko iki wabaye mu bantu bari hafi ni kakazi kawe canke nawe ugira winjire mu ma event mwibanga nta ma event ndandaza impuzu ndandaza ibirato mbaza Air Jordan mbaza Air Max mbaza jeans nziza t-shirt nziza na bindi birenze ngaho bari urusako Oscar ndashaka kumenya tubanze tugane ku giteramo hama hariyo nindi nkuru nibaze yuko abantu batazi ariyo nshaka kuza kumpera ku muco ibijanye n'igiteramo baranditse neza yuko igiteramo mu nyuma cya giteramo cari gishushe kitavuye kigenda neza mugapana muri public ahubwo muri organize igiteramo ndetse na staff yose harajamwe kudahembwa ko baririmbye amafaranga kwiye nko bari bayemerewe nari nato yaranditse yuko Sadbi yogabanye ibintu by'ama ntoze kuri social media mu gihe ariko aravuga ati nye n'igiteramo ntitwari kumuta ariko nari nato ashavuga ati wibuke ko Oscar rero yakwisinye kugira ngo uze kwakira umutumire wogabanya amajambo byukuri byagenze
nakantu nobanzi agace gato kuko muri organisation nyezina je sinari ndimo. Okay. Nimba narabaye hajyanye ni nkuko mba nahandi hose. Yeah. Abantu beje barakunze kumubona mu biteramo ariko kandi ugasanga ndi wa muntu usanga menga je sinkunda ko ibintu bipfa. Hano photographer akubonye mu giteramo sinkunda mba numva nyene uwo muntu akoze ivyo bintu no mushigikira. Okay. Ntiyabiteguye mu nzira mbi irevre ntivyagenze nkuko yari yifuza ariko nyimba hari ukica nk'ikiriya wobuzi nibaza ko nabaneri nate ba mipro bande beshi barandi promoter n'abandi batandukanye babibonetsemwe ariko sikuvuga ngo niko twadushize imbere cyane ko twahawe akazi cyangwa twashize imbere gukunda amafaranga no twashize imbere gusa ko nyimba hari cyo wofasha woterera nka wewe nyene haje wenyene mba sanzwe mba ndingaha hariho intuzeye ikintu nibaza ko ushaka ndakwishura nico kijanye na Satubi. Okay. Bon. Byinshi bikogwa tubitegura kwerekana image nziza y'igihugu. Ndibuka ko Satubi ndavye amaposte yiwe ni umuntu umwe yanezerewe n'umuzo wa The Ben. Yatanguye kugira izo commentaires me na Fizo. Okay. N'abantu banezerewe kuza kwa The Ben mu gihugu. Babihaye support baritanga mu buryo bwose bashoboka umwanya wabo warawuheba uravye ishaka Satubi yashize muri rya bintu ama repetition y'ibiki sinibaza ingene ya postinze ya promotinze kiriya giteramo sinibaza ko hasigaye iminota 20 cyangwa 30 ariho yoca agita mbo Satubi naramukunze cyane ko numwe mu bantu bumva cyane hama kandi batahura ayo mahera turayakeneye. Okay. Turayakeneye twese nanje sinorara kwijoro ntacu wampaye. Okay. Nyene amahera turayakeneye ariko hariho nakakantu kubuntu kubushinga ntahe ko gutahura kumva ico umuntu yageze. None amushimira cyane vraiment kuko navuze nti vyoboneka navyo tanga image mbi Fizo ataririmvye Satubi ntaririmbe mena rinoje ntaririmbe ntabandi bantu bari bize muri giteramo nivyo champagne yaraciye kuri stage kubera ko yari yakiriye mu DJ ntabyo yaravyiteze mugabo nibaza ko jewe nyimba twoganira na Satubi si namwizeje ibitangaza nkuko menga jewe nije nyene gitaramo ariko narumva ko hari nyimba ari cyo yo bodiringa pre hanyuma kandi umuntu yakoze nivyo ale je ndazi yuko nimba ari business nokora. Okay. Hama nkashaka gutera imbere ni kuvuga ngo iterambere ry'iwanje ndafise abantu ndarikeneyemo izi mpuzu ndazirangura kugira ngo abantu bazigure sindazirangura kugira ngo ndazambare ntashobora kuzambara nkazambara nkera kuwa mbere nkambara iyi style yi nka postinga nkagira gute muga siyo ntego yiwanje nyamukuru. Okay. Oya intego yanje nyamukuru ni kugira ngo ibintu bisohoke hama ibindi bize bishasha. Nukuvuga inshatse kuvuga ikirero kugira ngo umuntu aguha agaciro ubanza kugaha abandi nawe. Okay. Wewe nyimba hari umuntu witwa ko ari umu artiste nka Big Fizo umuntu bibashwe mu gihugu n'umuntu yapambanye yaciye muri struggle nyinshi cyane wowe uraje nawe ushaka kwemvesa mu muziki hama uramukoresha muha agaciro kwanza muhe ibikenewe byose rijya zina giwe ryubahe kuburyo nawe ejo nawe ivyo uri kurakora niwe branding zina ryawe gafata uzobukena kiyacubaye ushaka ko bamuha nawe ushaka ko bakiguha ushaka kuvuga rero yuko iyo ushaka kubahwa ubaha abandi kandi hari n'ikindi kintu twadukiye kwiga tube tumenya eske naka genda mu ruta canke ntandute duhane yene aho kanumva namasanga abantu benshi je ndakuze kuraba football none gasha haize imyaka nka 10 muri football abastara ari babiri ni Messi na Cristiano. Okay. None wewe utagoye kuvuga ko Messi yashaje tagoye kumugaya mugabo nta wundi Messi muracahagara no kuri stage muracahangana ntarahava uwo muntu mwubahe kuko acari muri game uriko uranyumva. Okay. Ndiko ndabivuga kugira ngo ni twese turondera tugura challenge atandukanye muri ubuzima dukora nyimwe mu artiste
iyo ukora hamukumva kumenga wewe ufata umwanya munininya mu gupromotinga ibikorwa vyiwiwe mugabe ukabipromotinga muri kote negative utashobora kuvuga kugira ngo je nasanze umuziki w'u Burundi kugira ngo uje ku rundi rwego warundi tuvuga ngo umusitari wacu arubashwe nitwege nyene abarundi tuza kubishamwe uruhara nitwege tuza kugiramwe uruhara sinumva ingene wofata ikiganiro gifise isaha n'inusu uriko uravuga mu artiste nabi uriko uramwankisha public ejo uzotegura show hama bibe ngombwa uvuga ati je muri abapeti bacaruka ntashizemwo naka mugo ujya naka ushaka gushiramwo kubera ari blend ikuze waramaze kumwankisha public uriko uranyumva none uzofata ikindi kiganiro cyo gusa kumukundisha public kuvyukura ry'amajambo asa nkaho mengo ni mabara cyafuza acabita ngo kuryosha game arafise ikintu yononera umuririmbyi ariko aravuga ari cha blend y'umuntu umuntu amaze imyaka n'imyaka yi blending yashizemo inguvu nyinshi ariko udandaza ashaka korora abageze ku rundi rwego umustar akoresha amahera menshi kugira ngo abeho ibintu jewe nakunze no kumva abantu batahagaciye umenye ko indirimbo kugira ngo isohoke itwara uburyo bwishi kandi n'abantu benshi baba bateranye kugira ngo kijya ciyumvira canke ijya message isohoke mugabo wewe nawe uri umupromota umuntu yaraye kwijoro yaragize gute uri kuri cha blend yiwe hambwa cuvuga ngo ejo ngo naka ngo ntavyiwe ngo naka yaravuye ku isoko ngo naka ngo ntakigenda ni ufata umwanya munini n'ushaka mu munyamahanga uri kurugurira umunyamahanga uri kurugurira umuziki w'abanyamahanga ni uri kurawuhinzira mu yandi majambo nyimwe udakunze ivy'iwanyu ni ukuvuga ngo uri kora promoting ibintu byo hanze none ko bivuga ko namwe ga promota mu gihe amafaranga hari abantu bamaze gutahura hari abantu batahuye yuko kugira ngo umuntu wa promoting ibikorwa vyiwe atazagira akantu hari yanyene kwa ndani ku cyanya cyo gituma bavyibushe gusomye ba artiste ntavyonzi ya post nabonye kujya ya post narayibonye ariko nashaka tuvuge muri rusangi yaba kubateguye igiteramo cha The Ben nibaza ko imbere yuko ubaha umunyamahanga d'abord banza ubahe umurundi w'iwanyu byarabaye canke ntibubashe barundi barabubashe mugabo nibaza ko na communication ntiyagenze neza parce que ibintu bitabaye regre imbere yuko igiteramo nyezina kiba ntiho biregerereza muri ujya mwanya w'igiteramo habasigaye ko haba umwaseda akavuga ati jewe ntaco reka nkore hamwe bisigaye bizokurikira harabavuga yuko uwateguye igiteramo ivy'uburyo bitari kibazo imbere kuri we ahubwo abo yakoresheje ubwa mbere bamuriye amafaranga akazana abandi bantu ntavyonzi ko je nta na 10 harababivuze je nta mahera y'umuntu namwe ndigeranja uretse ko jewe gusa navuga iki nta mahera wafashije nk'umugenzi nafashe nk'umugenzi kuko ndazi ifoto zawe na Jean Dodier imbere yuko anakora ibi biteramo imbere yuko akora kera imbere yuko aza yaraje arasubira inyuma arahamagaruka atamuntu haramumenye kiriya gihe nyene umuntu maranye imyaka muvugana ari mu mahanga yakize mu gihugu muramutsa ha yashikiye ni ibintu bisanzwe canke gusangira nawe ahantu yakwemvise nibeza ko ari ivyo hajya umuntu muri kumwe ni wa muntu mu yasocia basi kavuga ati je business ko ndayirimo ndayitahura cyane kaje nk'umutari abantu ashaka kuvyimvira muri we mugasivyo Oscar ku majambo ahariko Satbi ya performance for free kandi byaciye kuri wewe iryo jambo mwijambo rimwogeshwa gute nteranye na Satbi Satbi n'umugenzi umu artiste wese ari nga mu Burundi n'umugenzi n'utari umurundi je n'umugenzi wanje mu bintu ndirinda kwitiranya n'umuntu ego performinga era performance none uyu munsi abarekrama amafaranga na performance cyane ega nujya muntu ya artiste muri contrat shamwe ibintu bimukingira meme no wateguye event arafise bimukingira bagi imbere mategeko rero niho acha bisara rero kumbaza ibibazo birebire ko je sindi umunyamategeko kandi ibintu by'ama event navyo menyereye je ndamenyereye ngende
ambwire muzehe wicara hajyanye wishura 10,000 nkabiki nigake jewe ninjira for free muri event. I know. Ndazi yuko ujya muntu aba yadepanshije amafaranga. None ujya munsi sinarishe. Nce n'abakozi banye narabarihiye. Kandi numva kandi mwabonetse mu makurse ariko kugira ushigikire wahise mu kuri. Je ndariha kugira ngo shigikire. Okay. Ko ico nkeneye ni terambere giwawe. Okay. Wewe wangajije amafaranga yiwawe, amafaranga wawe kuyakoramwe ibindi bintu. Iya. Mba ndahura ico uri kurakora. Okay. Oscar wamenye gute yuko hari yanyu mu artiste ashobora kutaje guperforminga kwera tugorana? Baraguhamagaye. Bo kwari mu bibanza vy'iteka. None kubihagara ko cyo sine nicaye washaka n'impagazi. Uri hagaze. Mugabo ijya event nibaza ko ari event yari yuguruye cyane. Me n'abantu bitwa ngo bari muri staff babaza ati ibintu byari bimeze gutya nako twese amakuru yatwamvira hajya nyene. Okay. Twamvira hajya nyene parce que nibaza ko uravye public yari hari. Bari benshi. Hari abantu benshi cyane. Ko gushika saa. Rero kandi jewe ndakunda nubwo byagenze kuri bikagenda kuri je numvuga nti narababaye. Kuri muri public muri ya public habarimo abafans b'abantu bose. Ijya afishe yose ubona hajya. Fizo abafanzi baba bahari. Hama narinoji. Menga ntavuga cyane kumenga acari muto ariko nawe ariko nibaza ko ari yo mahigo ya mbere araronse yo guhagarara imbere ya public ingana kuri yanye nawe nyene kumva ko ari umuntu yagiye atamubonye. Ushaka gusanga ari yaniteguye cyane kwerekana icyo ashaka. Niteguye cyane mugabo hari ikindi kintu naco no vuga nti kitabaye ciza. Kutubahiriza umwanya navyo biri mu bintu vyatumye kumbura bateza kuririmba bose ataririmba. D'abord ki show yabereye muri messe bigo vya haya ni mu gisirikare ndgo yango hara nutorana ikidaje cyangwa uravuna intebe kuko nabajya baserve indani nababeshi n'abasirikare ushaka uhagararanye n'umukoro atani ivyotsi. Rero nibaza ko ni no mu buryo bwo organiza ama event barakwiye kuza bararaba eske umwanya ungana gute dufise umwanya ngana gute kitangura saa 2 no nibaza ko hari abantu benshi baba bari amafaranga agenda batabonye wa artiste yagiye kugira kuko d'abord kango ugume muri show uri kura consoma kandi utakonsoma uraza kurambirwa. Uvuze umwanya ni kosa ajya bateguye igiteramo canke ajya niko sajya bategura iginoze ku artiste wewe muri kontra biba bizwi neza mugihe mwateguye neza bibazi yuko saa jewe nka Oscar Fashion nyimaza gufapa mba ndi haje kosa muya nta muri hanyuma saa 2 igeze iminota bampaye igeze ndashaka guca amagara wundi mugihe bandonde bakambura. Ugasanga rero umwanya uragiye kugira ngo babandi bataririmba baririmba uza gusubira kunegosia umwanya hagiye ati mbega mwana nk'umwe twongera iminota 20 cyangwa 30 bakabwira ati no ntibishoboka ahubwo nibazimye. None ugasha ucugira gute mese mu bisanzwe yugasanye n'ubwo munsi yari mbega ndakubaza ikintu cyari kinaratahura kubera ko abastari bacu bishizemo yuko umenga aririmbye nka minwe bwije cyane ariho sawa. Oro hajya public abantu benshi babatashe bamwe babiborerewe abandi bababorewe nivyo uzakugira sivyo barimwo kubwira manika mo kagaca yicara. Jene yaza ko akwiye jewe y'abanote nogize ntuze ama evenement nka zanategura udushow tw'abantu bato abantu bakorera abandi usanga batamu mpango z'abandi meme n'abana bagifite indero batarara kwijoro batari babandi basimba impango canke bava ngahango ya ngo ntiharagira ko ntaha agacengururiza handi rero y'abantu bategurira amashow ku buryo saa 2 show ibiheze katuvuge inshallah sinzi nyimba bikeneye amafaranga asante sana reka Imana izi bikora uko hari abantu benshi namanisha mu kibanza cyabo umuntu ni wabandi babakozi bato batonge tu sishaka kuvuga amazina ya kwa kundi bavyita babasi bamwe badufasha basi bamwe dusiga tukabasigira ati urantunganiriza ibi babandi basigarana urugo mu kibanza cyanye n'urugo yikokoye jinisi aza kwambara uwo munsi ayirishe nk'amatranche 3 genda ndazi impuzu ndabitse
kandi je mu buzima bw'iwanje sinzi kunegrije umuntu yeah ahubwo uriya muntu mutoya byakabaye byiza mpagaciro gusumba n'abandi burya afite amafaranga niyo aza agasanga atavyo mfise ivyashirondera azogenda abirondera naho biri urumva ujya sinkunda kumuhagarara ko nabo barakenewe kuko nabo batuma dutera imbere vyihuse ariko nuriya muntu muto mana we nyagasani kavuza abanyarwanda mba numva ko nawe nyene akwiye guhabwa agaciro urazi ko sizeye canke saa moya niyateba canke saa moya na nusu kiragorana bikaza kugorana muhira aza gusigura yaciye arari ego hari imisa babageneye ariko nayo nafise amasaha itangurira n'amasaha yiherera umva nizubaza araza kwizubaza mukabo yarakeneye nawe kugenda arabonye ntunze ko nyene wafana ba mbere dufise nga mu Burundi nibo bantu ba mbere bagura carte mémoire irimwe indirimbo 100% abarundi iz'abarundi kandi abazizi ku mutwe no kuvuga muri performing ari hajyaye public bimwe byo kubujana na public aza kuba yizi yose na desa abazizi none gasha cawibaza je abantu rero je nakwiye kuzotonda bategurira amashow yabo kandi gite aba ku murango hari abantu bavuga ngo ntibishoboka mu gatura afise urorero bwinshi aba gospel bitaramo byabo sambiri babihetse none nta bantu baronka ntibuzuze navyo bitaramo bifise abantu benshi erega umuziki nyene twakagiye mu minsi yeze higeze guharwa akantu ngo bifira he utwo tuntu bifira he ntibagomba kutuvuga bavuga amakosa bavuga amakosa ya naka mugi ibintu vyotuma bikosorwa muri rusanga abantu bose agatera imbere babivuga asante sana Oscar reka twigarukire kuri Oscar nyezina Gitaramo cyarabaye hari bitagenze neza nko bagiye barabivuga byagenze neza ariko kandi navuga manje ne hari byagenze neza kuko gitaramo ni site abantu barabonye icokorwa kugira ngo bigende neza Oscar yararonse opportunity dasanzwe kwizegwa n'umutambukanyi wa Deben kwizegwa na Deben kugira ngo bambare no mu gusubira muhira baze bambare ivyaguriwe hano Oscar cyatanga opportunity ku bajene babiri n'umunsi basa nkaho umengo bari muri competition mugabo kogwa n'abantu ndavuga abantu na competition bakora ko barakundana sindana bavuga sindana bavuga uri kuraraba ni competition y'ibikogwa si wewe navuze ati watoye abantu babiri abantu basa nkaho umengo bariko barahiganishwa kuko no musino bariko rambika baririmbyi muri za design zigezweho ama oversize n'ibindi ucura batora bakubita muri deal hari hizewe wewe amazero hari hizewe wewe ucibaha opportunity nigiki wibaza yuko chat uriya kwizegwa kwiwanje nabo nyene bashobora kuba tugane cyatumye wizegwa hajyanye libari nk'ihuriro ry'abantu benshi hanyuma kandi ni juste ko jewe ico nashoboye kubwira naka arakeneye ko umuntu yakugenda akeneye impuzu je mfise impuzu nshasha birazwi ni magaze ariko bari apeti nabo bari for mu bintu vy'ibaro impuzu zawe kazi namukubomora impuzu agakora design ashaka hama no gukreya nivyo ko hari ibintu bimwe na bimwe je bisa nkuko ntakirimo cyane ibi byo kwambika abastare mu ma clip nubwo rimwe na rimwe ndabikora nyene mugasi ndabikora kuri rwa rugero ko uwari we wese yoza akagira mugabo ni navuze nti ko hari abandi bapeti mbona bagifise nayo marasa shushe bashaka kubibamwo neza bamacinga nari amastile yabo uwaje nto kwikwepera n'umutama erega mbo sikuvuga ngo ndashaje ni wakwese muga mwari ko ariko hari ikintu reka ukavuga ati ko nakazananye muri inzire kandi basi je nikorere nibe nigire gutya hama mpe opportunity kandi kindi kintu tutaramenya hago bana bashimira bari apiti baritanga cyane man sana jewe duhuye barampa respect wanje warazi yuko ari ibintu bimwe na bimwe duhana mu ibi vyumviro tugahanurana nk'aba blood dukorana akazi kamwe nta nzigo niyo competition je ni numvise bivuze muga nta competition yari hanyuma ikintu kiba kihari ni giki no kuvuga yuko bari yatwara hure muri kiriya gikorwa bien sûr ni baramaze kwandika amazina hama kandi je sinumva nkenene umuntu wamukumira gute
sinomukumira vrema ni chance twese turonse kugira ngo abajene ni chance tuba turonse nyimba ari ikintu gito wewe ushoboye gutanga kigakundwa sawa uwo mugisha nawe uronke hama nanje nyimba ari ikintu kibanze gikunzwe kigende uronke icawe nanje ndonke ico wanje nimba umwana nigisha abandanye yiga geste werekanye nyene niki coko abantu twashira inguvu hamwe shira inguvu hamwe hari akantu Gaste yavuze cyo nyamwigenda ko narimira impeshi tahura neza ko hari ikintu wewe ushoboye je ntashoboye ariko ni twashira ivyumviro hamwe ushaka kumbwira ati muze panana nawe ko rayidandaza ntikigezweho ukabimbwiye none ntari update ndaza kuvyemera kiragora ndakubali matokeo tu sasa nabaje bapeti hari ikintu bavuga ati no hari ikintu dushaka ko iki kintu kiza kugenda neza ntande hane nandikire Mutama Oscar hari bazi cyongeye ati iyo collaboration iri habaye iyo collaboration iri habaye bivyara ikintu ciza hama kandi muri style kudandaza sinzi ko abantu bavyigisha mu ishuri ndashaka kujana umuntu kugira ngo afashe kukonvenka aza guteramo gaturufu kubera ko jewe d'abord wese ndakumenyereye kandi abantu umenyereye twese huye turabashitsi mugabo babiri basumba uri kuranyumva nukuvuga ngo ndaza guteramo gaturufu hari amajambo duteza kuvuga kugira ngo iki kintu ucemere ko ari ciza hama kurundi ruhande hari akandi gaturufu kaza kujamo avuga ni ya style no ijya yindi mengo yakorewe wewe ni ivyo rero kudandaza nimba ari ivyo hadufise byo tumatse no mwijoro ni ivyo vraiment ntuturondere mu bindi Oscar ninde yakurondeye kugira ube hafi y'inyambaro ya The Ben The Ben d'abord none wavuze ko wateguye nyene gutegura igiteramo c'est ton ami yari umugenzi yaciye imyaka ama kumutegera kuri airport waruhari muri V8 ama kandi V8 nanje ya papa V8 mana yanje we Thierry yarazerekanye zari umurongo V8 mana yanje ubakwe sha vuba cyane Oscar tuzibona ndambo ariko mba nifuza ko ico nta gushika ku mwana wanje kibura cyangwa umuzukuru cyangwa mba nifuza nyine umwe muri babandi horoja gushigikira muri YBSP tubabona babana baguha umunezero bari abana beza cyane hama rero urumva kwegerana nawe kumva ko hari iyo ntuze bari ba Alex Muyoboke bose baraje nga kwiduka ni bamwe mu bantu bashaka kumvuga bakavuga ati uyu muntu twasanze afise ibintu vyiza vyiduka niwe yambika abahanzi nkuko akunze kubivuga abahanzi muri make washatse kubaho yambika abastar bacamuzana hano no kuvuga ngo muri gahunda byari uko nawe aza ngabo ndaraba hari ibintu bimwe na bimwe nibwo twa dushatse gupromotinga intunzeye akazi dukora ariko ndaga promotinga mu nzira nyabaki d'abord umwanya yari afite warungana gute ko yateza kugira repetition yagiraza gute ugasanga araje mu bintu byatumye aza hakika ko kugira ngo ahure na Ingo live band bagire repetition bagire ntihoririmba live gucyonye gusa mutamenyanye mu kuririmba numva no kuvuga ngo umwanya ucuba moto bizaba ngombwa musange hari ku hotel ariko nyene nuko vyagenze numvuga ko muri rusange vyagenze neza bishoboka ko bashika ngaha barashitse ngaha kwiduka kandi sinavuga mbere umusitari akomeye ashika ngaha wamawakiriye benshi ariko kandi bashi banagenda batekeye izo kwiyambarira tubagende bashora umusaza n'abajere ni kimwe mu bintu bitwereka ko ibyo tudandaza biremewe ntabwo ari fake ntabwo ari fake niyahe advice rero kugwaruka no munsi hari akajambo gaharawe ngo ivyunguka advice kugwaruka rukora umengo rushaka hit ubwo ni kimwe mu bintu wigeze kuganira gatoyi ubwo twaheruka gukora ikiganiro bavuga ati gukora hit ariko gasanga toujours uri muri ndongekira 1010 nje gufungura bimeze nabi kandi umuntu kuri social media ryoshe yambaye ikirato cirakiza ibiri mugabo mu mufuko bitameze neza
wamana utuntu I'm the real. uko two gukomana nyene ngo namukomye Oya nawe nakomye. ntagire umuntu nteranya nawe. Advice. Muri rusange ntogo gwiki kugira ngo bagwanye ubukene. okay Uko basa kuri social media bibasa mu buzima busanzwe. Ico nosaba gusa canke no vuga nkanje sindakivuze nk'umukurambere muganda kivuze nk'umuntu nyene fise dukenzi canke maze gutahura muri izi ntuze aya mayira hitiraza ikagenda. Nukuvuga ngo jewe nimba ndose ayo mahirwe kuba hit ahubwo nateza kugwana kugira ngo menye iyo hit none nsigiye iki niyagenda izosigiye iki none gasha none uravye umuvuduko wa peti bariko barakoresha zitara ziri ngaha mu Burundi erega ikintu gisigaye ngaha mu Burundi kugira ngo muziki utere imbere sitara kuko taraziri sitara yego n'umupira w'amaguru aziko dufite amatara menshi cyane kandi kuraraba mu mupira w'amaguru biko birasobanuka abantu baratangwe kubitahura ku mpande zose kandi abakobwa n'abahungu abantu bakomeye usanga hirya no hino gusanga equipe nationale igizwe n'abantu bari bakina hanze gusa abaroko ngahanye batanu mwarimo nukuvuga ngo no mu muziki rero uravye umuvuduko uravye izitara ziri ngaha ziko zirakura nukuvuga umuntu afise hit no munsi ntiyarakwiye kujya mu mukondara zose cyatse kuvuga iki nukuvuga ngo hiti kugira ngo umuntu d'abord tara yawe irakeneye umuntu umunyamutahe. Okay. Hama umunyamutahe nkunze kubona aba artiste bacu beshi baridogera abantu benshi ngo ntibatahura ingabirano zabo. Ngasha none gasha je ndashaka guterera 500,000 mvuze urugero ruto na karoro ntanze. Mugabo kuri jangabirano yawe na kanu gato ndaguterereye ni juste ko wambwiye yuko ari project ugomba ukore hama amafaranga adakwiye. Mugabo kugira ngo bigende neza bya bintu vyunguka ari bikwiye ko bikungukira nanjye nenye n'umutahe bikanyungukira. None kubera ko birangira nabi habari nukudatahurana nukudatahura tumenye ngene basinye ntitumenye ngene basinye nukudatahura kamaro ujya umuntu afise amafaranga yiwiwe kwateza kumukonvinka ko namubembere kamwereka yuko amafaranga yiwe ne yashiramo atazohomba kibura mwihe umwanya ashobora gutewa muga akaza kibura mwihe umwanya nyene ndaba nka diwan ujya umuntu akaramufasha amufashe amufise nk'imyaka 2 baba amafaranga yose amaze kumushiramwe aramaze kuyagaruza mugara aravuga ati cye byose umupeti ndavye tarayi wiwe eco canke hirya yejo sinzomaramara erega amafaranga ushaka ya dépense umwaka w'imyaka 2 mugabo mu mwaka umukayagarukana y'ikintu wacubatse neza mugabo rero umuntu mubatse mu buryo buke uzomudandaza gute nukuvuga ngo hano kinabonye kigoye kandi kigize wabirimye siwe yabiriye aho rero aho mana mbabarire bapeti yangu wabirimye siwe yabiriye aho kandi gasobanuye iki aho kantu abakumva barazakumva reka twibandanirize reka dukore cyane hari kamwe mu tuntu je nifuza ko tuzoyaga mfatiye kuri iyo message yawe kuko dukore cyane abanyamitahe nabo bumve yuko bikenewe ariko kandi management ize iri management ifise sponsor hamapange management neza bikwiye kuko akeneye urondera ama marché kugira ngo binjize bon nibaza ko na management ni kuraba SK management yipanze gute barazi ivyo barimo barazi yari banugure yani societe bawuguruye reka societe rero tuza gushamwe bikwiye kugira ngo bikunde hama nizo produits zironko zodandaze ane kurondera abana bafise amataranga ukabubaka kabakora imiziki myiza kabakora ama clip meza hama platform zo kudandaza ko imiziki zaragwiriye uyaza ngo homba na ya indi simbiza amazi imisi ariko arashira ko na simbizi numva ngo ya muziki kandi yaratanze akarorero fise abafana 1000 indirimbo ya ukadandaza 2000 miliyoni 2 buzifise kandi ngo biranyaruka umva ni nyungu nyaruka none habuze abantu 1000 gusa
hama indirimbo ukacigura 2000 na promoting rero abantu bayitahure nawe nyene rero simbizi urabona ko muri misi amazi misi amasasangutse mugana sesangure nasesangure mu yo ndakunda amanalize yiwe ni hari ibintu byishazi mu muziki w'u Burundi nagerageze basi ibigazi ujya umenyazi abutange kibura afata umwe canke babiri ama abatange ko karorero rega je ubwango nerekane ko nshoboye ikintu ndagikora ntatuyagire gusa hapana ko amajambo rega agomba avuga amakosa kandi azingere uyakosora amajambo je biya byo kwibanda ngo nakangwa mezuku ngo nakanatahure yuko ngo sumanya wiwe ngo ni man ivyo rero nivyo vyishimutse ariko wewe wemera kazi vyinshi ariko nabiparte jewe ndenda kwikira ama emission yiwe cyane kandi washaka gukora ama emission menshi kandi vyinshi genda commentaires zawe ntushaka kubukunda ikintu hama ntugikurikirane commentaires zawe ku macero menshi ndazibona kandi urashigikira n'abantu twebwe apeti turiko turaza kugira ngo twiteze imbere asante sana fashion ubucuti bo hari hagati ya wewe duhere ngaha na Mutima n'ubuhe kuko ama post menshi Mutima yampevye twarukanye Mutima ari reconnaissance sini ndashinga intaye ko Mutima ni mu bantu baki niyo mwoganira gusa nta nacu mu muhaye ajya amajambo yawe araha valera hari abantu bazi ko kenshi go umuntu ngo yamatera imbere ari umuntu agwaye amafaranga gusa amafaranga amahera niko bahita amahera ariko Mutima nibaza ko ubucuti bwiwe si bushasha buramaze imyaka yinjira muri carrière yarangiza umugenzi wiwe wa hafi ndamaze gushika muhiri wiwe aranyakira mu buryo bw'igitangaza arashimira imbere ya mama we na papa wiwe nibwo bwa mbere nkoze ikiganiro nkabivuga aranshimira avuga ati nyimba hari abantu bangiriye akamaro ivyumviro byo mu papa ndabishira imbere cyane iyo umuntu acinjira mu mwuga aragira twensori tumwe na tumwe ariko hajya kenshi umuntu azokira n'umuntu yemera impanuro kamubwira ati performance neza ariko next time ikiniki tuzogisubire zukosora kandi zokore comedy sero na public nicaye muraba nkora ibi ndi mu bana batoya mvuga ibi ndi mu bantu bakuze ndi mu bantu biyubashye nuko ni ahani nivyo no vuga muri rusange ni ndavye ko iterambere ry'uwiwe n'abantu benshi batandukanye bayigize mu ruhara hama kiriya gikundiro yaronse nuko azi no kwicisha bugufi Mutima ni wa muntu azashaka kunegrije afise ikina kuronderako yona kumbagara no hasi iyo karitere ifiza abantu bake nawe yavuze ngo sinokwicara uhagaze nawe yavuze ngo sinokwicara mu hagaze uri hit rezo sosio ukubita views ngo wicishe bugufi bifite abapeti bake cyane ni mbo ntawe nkiri urubanza ariko mu bintu bituma umuntu atera imbere no kwicisha bugufi birimo kubera iki Mary San umwemera nk'umu best friend wawe mu gihe hari abandi baririmbyi benshi ariko wowe umufata nk'umuvukanyi umwita petit frère nige kigi happening abantu bataza none ayo mu ndirimbo zategezwe kuririmba nyene yutahura akamaro k'umuntu none ko dukunze kuvuga ko umuntu ari gitangaza yapfuye wawe utamushimira kiriho Chibyo bintu shaka kuzoza kuvuga vy'igitangaza ku mpanda je ntakumva ivyo bintu urashaka kuvyinuma ndakubujije kubwa wahisemwe kubwira Mary San kari muvuga mukunda cyane sinabimubwiye wenye naravyumva ko ajya ari umuntu yo muganira iyo umuntu akwaproshije mukaba abagenzi hari ibintu vyinshi akenda kwamura che Mary San yatangwe kundirimba mu ndirimba nta kintu cyatani namukoreye none ugira ngo habuza abantu nakore ibintu byatari batigeze bandirimba mu ndirimba Change kundirimba mu ndirimbo uyaza ngo nivyo ego ni iteka ni cubahiro ni bwo buryo bwo kuvuga merci umuririmbi wafise cyo kizokwa none ntibuka ko ari abantu indirimbo zose zasohoka ngaha amazina y'abateza kuba arimo kubera iki barashigikira umuziki w'u Burundi kandi basha kuba arahinde strategy
siko batagishikira umuziki w'abarundi barawushigikira kubera akadufate ko bumvise za mpanuro watanga nyene yo uririmbwa cyane ni nko ndenda bifata muri sense kwa kundi useruka mu kabaro kaje ngo manager ngo ujyaraje manager banumva nyene hari akanumenga sinzi ariko reka duse n'abasozera ko twavuze ibintu byinshi twava dusanga tiko turavugana ibindi nagushimire cyane Oscar n'umugenzi nkuko nawe uri umugenzi uzosora indirimbo kwizina giwanje sawa uzobukoze cyane ndagushimire cyane we twonye ku munota wa mbere gushika kuri no munota yitwa Oscar nkunda gushyira ko fashion akunda gushyira ko nakajambo mutama nizere yuko tugiye kubandanya dushigikira ibikorwa ari byinshi hano ibirato necked wolf zose zirahari ama Air Force 1 n'ibindi n'ama Jordan n'amapantaro imipira amashati mushaka gukora n'imanza ama costume arahari nibaze yuko ari The Royal TV show fama Burundi nishigikira ibiganiro byacu kandi nakubwire nti uri mukunzi butunzi utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu bandanye ushigikira The Royal TV show hari nikaze muri kwa Oscar Fashion nawo ushaka inimero uraza kudukontakta cyangwa ni ya komanta ucutera umwandikira uko Gmail izobihari. God bless. Safi.